turabashimira kandi tubahaye ikaze hano kuri GSD 360 tukorera hano Ottawa na Montreal. Munaka kanya rero mutumire wacu ni Patrice Nafatiro, asanzwe amenyerewe hano kuri Web TV, akaba yaje mu rwego kugira ngo avuge ku muco kama w'ikirundi, ingoma, ariko cyane cyane yaje hangaha aje hano mu biro byacu biri i Montreal. Patrice Nafatiro yaje hano muri studio kugira ngo asubize ikiganiro cyavusohotse kuri Web TV yo kuri YouTube. Nyakubahwa Patrice Nafatiro, tugiye kuguha ijambo twidodore utwibwire neza mu by'ukuri waje nahangaha mu rwego rwo kugira ngo usubize ibiganiro byavuzwe kuri Batimbo kuri Web TV, aho bari batumiye abatumire nka Nestori Nduwayo, Deo Ntakarutimana, bakaba barakoze ikiganiro ku byerekeranye n'ingoma z'i Burundi. Mbere na mbere kugira ngo tuguhe ijambo, mu gihe cyashize wasohoye inyandiko nini yo mu Kirundi yo guteza imbere ururimi rw'ikirundi. Ntabwo bavuga nyakubahwa, ahubwo bavuga mwubahwa. Ndagira ngo udusobanurire ibyo ngibyo. Ego, ndaguhaye mwiriwe Jean Aime Murindahabi. Imbere yuko nidodora reka mbanze nkosore iryo kosa. Aho mperuka mu Burundi mu Ciriheze nagiye mu ndwi y'abarundi baba kwishwi no kuvuga mu mahanga, kuko jewe nsanzwe ndi ndongozi, ni jewe ndongoye imico kama y'abarundi bo kwishwi, bakaba ari abarundi rero baba mu mahanga kiretse mu Burundi. Hanyuma rero nari nagiyeyo mu Burundi njanywe no kuba muri iyo ndwi, niho rero naca ntora n'akaryo ko gukosora iryo kosa. Abarundi n'abantu bakunda kuvuga ikirundi baravuga ngo nyakubahwa. Kubisanzwe bavuze ngo nyakubahwa uwo muntu ntibo bamwubashe na gatoya. Neza na neza bavuze ngo nyakubahwa, no kuvuga uwo muntu arashaka kuzokubahwa nko kuva nkejo canke hirya yejo canke mu mwakuza, mugabo ntabaratangura kubahwa. Ariko uwo muntu bavuga ngo nyakubahwa abasanzwe yubashwe. Hinge ntanye nk'akarorero nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi, umwubahwa Petero Nkurunziza, ntiwovuga ngo nyakubahwa kandi asanzwe yubashwe. Nyakubahwa no kuvuga umuntu azokubahwa nkejo. Jewe rero ka muhinga mu Kirundi narazanye irindi jambo ryari risanzwe ririho, ni mwubahwa, kubera asanzwe yubashwe. Uwo muntu arubashwe, ko asanzwe yubashwe rero ntako mubwira ngo nyakubahwa. Uti gute? Umuntu akubwiye ngo nyakuvyara, kubisanzwe butaravyara, abariko arakwipfuriza kuzovyara. Umuntu akubwiye ngo nyakuramba, uko biri kose uba imyaka ubufise iba atari mike, mugabo iyo myaka ufise ntibirakwira kuburyo umuntu yovuga ngo wewe urarambye nkuko ashaka. Ico gihe rero umuntu akubwiye ngo nyakubahwa, nyakugira gute, ni icipfuzo. Ivyo bintu biba biraba. Ni naho niyo bariko baratukana mu mikomo bavuga ngo nyakugira gutya na gutya, ngo nyakuba gutya na gutya, ivyo bintu ntuburabiba umuntu ababikwipfuriza. Naho rero nyakubahwa ari jambo abafata amajambo bose mu Burundi n'abafata amajambo bose mu Kirundi bakwiye kurihindura, bakavuga bati mwubahwa, kubera uwo muntu uburi kuravuga abasanzwe yubashwe. Ivyo rero bikaba byatanguye mu 1934 igihe abakoroni b'ababirigi batanguye gufata indongozi z'abahutu bakazikura mu kuba abatware. Hanyuma rero umwami yarariho ati jewe hariho abahutu mbona bafise akamaro, ati rero mwebwe ni mwigite ko muri abatutsi, hariho ababikoze n'abatabikoze. Abo batware rero b'abahutu bahavuye bita ko ari abatutsi, abandi batutsi baca babita ngo nyakubahwa. No kuvuga naho umengo uri muri twebwe, nturi muri twebwe neza, wewe uzoga muri nyakubahwa. No kuvuga ntubaronka icubahiro gikwiye kiriho. No kuvuga iyo jambo uretse yuko ari nikosa ko umuntu abataratangura kubahwa, rirafise n'akandi kantu kabi, kuko gafatanye nuko ari abantu bagomba kwishira mu bantu bubashwe n'abataratangura kubahwa. Muri ico gihe rero bica birabandanya no 59 40 ugasanga bavuze ngo nyene icubahiro aho urumva aragifise, nyene ingoma aho urumva ingoma arayifise, nyene inganji arayifise, hagaca haba n'abandi bantu rero ngo banyakubahwa. Abo banyakubahwa rero no kuvuga n'akantu
kukugufiriza umuntu nakantu kugutemera ko umuntu ari ndongozi kukwemera ko umuntu asanzwe yubashwe kubera rero izo mvo zibiri rero imvo z'ururimi rw'ikirundi nyakubahwa n'umuntu ataratangura kubahwa nuko byatanguye mu 1934 kubera batanguye gukuramwe abantu sinavuga ngo nabaganwa abantu b'indongozi abatware b'abahutu bakabakuramwo abavyemeye bakaca bita abanyakubahwa no kuvuga harimo akantu katari keza nk'umuhinga mu kirundi rero ndaheza nkavuga nti iryo jambo yakwiye guhinduka mu kirundi umuntu akavuga ati mwubahwa reka rero ni dondore jewe ndi umuhutu uti uratanguye ubwoko jewe ndi umuhutu wo mu muryango w'abamana abamana rero ni twebwe umusogokuru w'iwacu ndabishikako umusogokuru wanje wa mbere yitwa Kamana ko yitwa Kamana rero tuca twita abamana mugabo ko ijambo abamana imana ni ntishobora kugereranwa n'ikintu na kimwe kw'isi abantu bari bita abamana wocumengo twari kuca dutangura guhamwa abantu bari kuca batangura kutubona nabi atabandi bantu kuko nubu gushika uno munsi mu 2019 nta wundi muryango n'umuriho witwa abamana hariho rero umukurambere w'iwacu umuryango w'iwacu yitwa Mfiri uwo Mfiri rero yarakoranije abamana bose ababwira ati twebwe iri zina ridashaka kuzodukwegera reka rero twitwe irindi bati none twitwe iki reka twitwe izina ry'Imana mugabo rigoye kumva ko ari ry'Imana baca biyita abasongore isongore ni iki isongore ni izina ry'Imana Imana ikura ibicumuro mugo umuntu uvuze ngo abasongore nta muntu azomenya ko ari Imana nta muntu azomenya ko ari Imana ikura ibicumuro ariko uvuze ngo bamana buno nyene umuntu acabona ngo abantu barishima abantu barishira hejuru jewe ndi umumana mugabo ngene tuyita ubu turi abasongore je ndi umusongore aho rero jewe ndi Patrice Ntafatiro wa ndi murigo wa ndemera wa Kinyoni ca Kariyo ka Rubaduka wa Mushushwe wa Rwiganwe wa Ncamatwi ka Kavandagara ka Mfiri wa Mfiri yagira ya koranya abantu biwacu bose ati uburetwe turakwiye kwitwa izina ry'abasongore Mfiri wa Mvyindigiri wa Butemere bwa Kibwa ca Kamana sogokuru wacu wa twese bavuga ko yoba yavuye mu ntara aho ni kera gose ko naringeze kuba abasogokuru 13 naje w14 bavuga ko yoba yavuye mu ntara yo mu gihugu ca Tanzania ahitwa Shinyanga aho rero abasongore rero no muryango umwe mu miryango mikuru ivuza ingoma mu kigabiro ca Gishora mu Giheta hanyuma jewe nkaba navutse mu 67 itariki 22 z'ukwezi kwa Ndamukiza oya n'ukwezi kwa Ntwarante n'ukwezi kwa gatatu Ndamukiza no kwa kane hanyuma jewe amashure mato nayiza hitwa mu Gataba ndayabandandiriza mu Giheta yego hanyuma nza kwiga amashure makuru y'igice ca mbere igatara mu Kayanza hanyuma ngenda mu rusengo rwa Mpungwe hanyuma mvuyeho nja mu seminari nkuru y'Ibujumbura hanyuma yo ndayiheza mpava nja mu seminari kandi y'Isonga yitiriwe umutagatifu Yohani Paulo wa kabiri hanyuma nca ndavaho ndigisha gatoya hanyuma ntasubira kwiga Ibujumbura niga mu rurimi n'amayagwa y'abafaransa langue et littérature française hanyuma mu 2001 nca ndazi no muri Canada ntayahejeje nari ngeze mu wa gatatu nca ndaza rero ndabandanya muri kaminuza ya Ottawa nca niga amayagwa y'igifaransa nyene nca ndayabandanya ndayaheza hanyuma mu 2005 ndatsinda ndaronka impapuro z'umutsindo zibiri urupapuro rwa mbere rwari uko jewe ndi muhinga mu kwigisha akahise ko muri Canada kandi ko nshobora kwigisha igifaransa muri Canada hanyuma
ndaronka kandi n'urundi rupapuro rw'umutsindo ruvuga ko nanonosoye ururimi rw'igifaransa. Sinahereje ngaho, naciye mbandanya muri kaminuza ya Ottawa nyene, nca ndabandanya itsinda rya kabiri ryitwa maîtrise mu gifaransa, niga ivyese poezi y'abantu b'impunzi, ngafatira kuri Aimé Césaire, ngafatira kuri Léopold Sédar Senghor, ngafatira kuri Kayoya Michel, ibitabo bibiri byanditse, ngafatira n'uwitwa kuri Antoine Chitungu wo muri Kongo. N'abantu bane mugabo nigi ibitabo bitanu. Hanyuma rero nca ndatsinda, nsinze rero jewe niyo nibwo buzima kumure bw'amashure nize. Hanyuma mu vy'ingoma, kubera ngahaje naje mu vy'ingoma, novuga ko jewe namenye ubwenge, mbona mvuza ingoma. Jewe mvuze ngo natanguye gutangura kuvuza ingoma ryari ntavyo nzi. Mbona mvuza ingoma mu Gishora, mu Kigabiro, mbona mvuza ingoma ku bitumbutumbo vy'ibitoki, igitoki bagitemye, twahaduzana imirisho, twahaduvuza. Jewe niho natanguye kuza ndigira imirisho imwe. Hanyuma ko mvuka mu ntuze mu muryango w'abazivuza, rero baca banyereka hariho nk'ubuheruka guhwera Masabarakiza Yozefu, hariho guhwera ni harimwo mu bavuzi b'ingoma, nta matwi yaravugije ingoma, Rwiganwe yaravugije ingoma, no kuvuga je ndi mu muryango w'abavuzi b'ingoma. Mugabe ico ngomba gushikiriza ubwa mbere na mbere abariko baradukurikirana, umuryango w'abasongore siwo wa mbere mu batimbo bo mu Gishora. Tuvyumvikaneko neza kubera mu biganiro iyi minsi nzoza ndacanga. Patrice, birumvikana ntaguciyemo mu bibazo turi buze kuza kubigeraho. Turakomeza tubashimira mwebwe mudukurikiranye, turagira ngo utubwire noneho ku kibazo cya kabiri. Wavuze ko uri mwubahwa Patrice Ntafatiro. Imbere ya vyose turagira ngo uyagire abadukurikiranye ibi vyerekeranye amavuko y'ingoma z'abarundi zatanguye ryari, zitangurwa nande, bigenda gute kugira ngo zivuzwe n'igihugu cyose mbe no mu mahanga yose bazivuze. Ibyo bintu bitubwira. Urakoze. Hageze nari bwaheze kwidondora ivyo naciye nkora, ivyo nashoboye gushikako n'ibiki byose, ntaco kumbure ndaza kuraba yeno bigarukako. Mugabo reka ncenja kuri ico kibazo mbajijwe. Ibyo nago biri kubuze kuza kwidodora, ariko ubashe kwihutisha. Nivyo ndagukengurukiye no kumwe no kumugezi. Jewe rero Ntafatiro Patrice ndumuhinga mu ngoma. Nanakweretse urupapuro rwerekana ko ubushikiranganje bw'imico kama mu Burundi bwari buserukiye leta ko mu 2013 bwemeje ko jewe ndi muhinga mu ngoma, kuko narashoboye kunagura abavuzi b'ingoma ba mbere mu kwisi. Narabanaguye ndabereka ubundi buryo bw'ingene ingoma zivuzwa, ku buryo babonye ko uburyo nakoresheje n'ubuhinga nakoresheje nubwo umuntu w'umuhinga. Rero jewe ku muntu w'umuhinga nkaba kandi n'umuntu w'umuronzi naryo n'indi jambo rishasha jewe nazanye. Umuronzi no kuvuga umuntu arondera ibintu, yabironze akabironga, hanyuma agashikiriza abantu ibintu bitagira gatosi, ibintu bitagira ingorane. Ni wo muronzi rero. Naragize uburonzi rero bujanye no ku ngoma, mugabo hari ikintu kingora. Sinshobora kumenya neza aho ingoma zatanguriye. Umwaka neza na neza ngo no mwaka ngo ingoma zaratanguye, jewe ntabwo nshobora kumenya. Ntawo nzi n'ukuri. Mugabo abavuga ko ingoma zatanguye mu 1903 aho Mwezi Gisabo ahungiririye mu Giheta, hanyuma Nyabidaha akamubika, hanyuma bakaca batugabira inka zibiri, iyitwa Ruciteme na Murimigwa, zikaba ari ingoma zibiri n'ubu ziri mu Gishora ziteramigwa. Jewe sishaka kuvyemera kuko no mu ntango ya vyose bavuga ko umwami wa mbere ntari ushatse cambara ntama aje mu Burundi ingoma zaravuze, kandi aho ni nko mu 1380 canke 1410. Aho ni kera cyane, ico kikaja ngaho. Kandi je sinshobora kwemera ko uwo mwami ntare rushatse cambara ntama ari we yatanguje ingoma. Ntibikunda kuko ingoma zari zanzo ziriho, kuko batubwira ko ingoma zaciye zivuga aheje kwima, kandi yimiye inkoma. Ingoma ne zaciye zivuga
bakerekana umwami bakerekana n'ingoma ni ukuvuga ko izo ngoma zari zisanzwe ziriho. Ico rero cari ikintu nagomba kubanza gushikiriza abatwumva ko neza na neza abavuga 1993 barihenda, co kimwe n'abavuga 1380, co kimwe n'abavuga 1110 barihenda. Neza na neza ingoma jiwe ku Buronzi nshitseko ku Buronzi kuvyo nabajije abakurambere, kuvyo nabajije bafutwabo, kuvyo nabajije bacanamwo, kuvyo bacanamwo Yozefu, kuvyo nabajije Antime baranshakaje wenyene, bambwira ko ingoma zatanguye zivuzwa n'abagore. Zikavuzwa n'abagore gute? N'abagore batanguye ingoma kuko baravuza mwisekuro. Bariko barasekura, dusanzwe tuvuga kuti sekura umudidizo naburima bambona nzoburya naburima bambona nzoburya bansaba di. Hanyuma rero iyo umuntu ariko arasekura hariho ijwi ry'umusekuzo iyo umugore asekuye ubududu cyangwa asekura ubumera cyangwa asekura amasaka, iyo umusekuzo winjiye mu byo ariko arasekura. Iryo ni ijwi rya mbere, muranyumva neza. Hariho kandi ijwi rya kabiri iyo umugore ariko arasekura anogeje. Mu kunoza barafata umusekuzo bakawukubita novuga si kumbiga mugabo ni mbere, mugabo ntaba wukubise mu byo ariko arasekura. Aho rero bumva ko ayo majwi atandukanye. Hanyuma kandi bumva ijwi rya gatatu yuko iyo umuntu afise inguvu nyinshi agasekura sico kimwe n'usekura n'inguvu nkeyi. Bati iki kintu yisekuro umuntu arashobora kuyihinduramo ikindi kintu. Baca babigira abagabo babo nabakoze iki, baca baza ikintu kimeze nk'isekuro baca bashirako urushato rw'impene. Urushato rw'impene rero, impene ntifise urushato rw'impene ni rutoye, ntufise intimbatimba ikwiye. Hanyuma rukaca rutabuka. Mugabo urushato iyo rutabutse kuri twega abatimbo ntiruba rutabutse, ruba ingoma ibivyaye canke ibitamiriye. Muri ico gihe rero ingoma yabitamiriye. Hanyuma bati oya, baca rero baguma bagerageza gushika bashireko urushato rw'inka, baca barondera n'igiti ciza kivuga neza, baca batora umuvugangoma. Mugabo kandi si umuvugangoma wonyene babazamwo ingoma. Barabazamwo ingoma barazibaza kandi no mu murama, ingoma barazibazamwo kandi no mu muremera, ingoma barazibazamwo kandi no mu murehe. Umurehe, umuremera, umurama n'umuvugangoma. Ivyo nivyo biti vy'ingoma. Ubwo bwari uburyo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri n'abagore nyene batanguye ingoma. Bazitanguye gute? Nkeka abazi mu Kumoso n'abazi mu Burundi rimwe mu Baragane hariho ingoma, hariho inkono. Izo nkono rero nukuvuga bakubita nk'umubindi, bakubitako urushi. Ukubise kurushi ukagumizako hariho ijwi rica rivugira muri uwo mubindi. Kandi iyo ukubise ukaca urekura hariho kandi ijwi rivugira muntu uze mu mubindi. Aho rero iyo umuntu akubise urushi novuga ku mubindi hari ijwi rivuga ngo gum. Ariko iyo kubise kuntuze urushi ku mubindi hanyuma ukaca urekura ivuga ngo gum gum. Kuburyo rero iri uvugije neza uvuza ngo gum 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 gum. Hanyuma bati none bimeze gute? Baca batangura ari inkono ziri mu ibumba, batangura kuzishirako urushato, bakaca bavuza n'imirisho bunonye zikazimeneka. Bati none twobigenza gute? Baca bahava rero batora umugambi wo kuza barabaza isekuro. Iyo sekuro rero bakayibaza bakaca bayishirako rwa rushato navuga. Nukuvuga intango ya vyose n'abagore batanguye izo ngoma. Izo ngoma batavuze uno munsi nibo bazitanguye. Aho navuze ko ingoma zibaza mu muvugangoma, mu murama, mu muremera, mu murehe. Aho hanyuma ingoma zatanguwe, aho zatanguriye mu muryango w'abanyagisaka bo mu Gishora. Mu Gishora naka novuga ko ari agacimbiri ku musozi Masasu muri zone Kiriba muri komine Giheta umwami n'abagabo. Aho ingoma rero zavuzwa
tuvyumvikane ko neza, ngomba ngende buke buke abantu bose bankurikira bavyumve. Ingoma zavuzwa n'umugabo n'umugore n'abana b'abahungu n'abakobwa. Nka kurya umuntu ariko aravuza inanga haziko umukobwa wacu akubwira ati impananje dawe mvuze. Nkuko uri kuravuza umuduri twegi wacu twaravuza umuduri ndazi kuwuvuza n'ikembe ndazi kuyivuza. Jewe mushikanje avugije umuduri ntibisanze kuko twigiye haziko twese tuvuza umuduri duvuza amakembe. Ico nje ntavugije sinavugije ikembe. Jere mvuza ingoma nkavuza umuduri nkavuza ikembe. Ivyo navyigiye hehe haziko. N'ingoma rero zavugirizwa haziko mu muryango w'abanyagisaka. Kandi izo ngoma zikavuzwa ryari? Zikavuzwa ku ukwezi gushashe baca basohora ingoma bakaca bazivuza. Izo ni zingahe? Ni zibiri zitatu, si ingoma zitanu, 6, 7, 8, 9, 10. Oya, zibiri zitatu z'umuryango umwe. Baso na baso wanyu n'abishwa bakaca baza kubera n'umuryango umwe. Tuvyumvikane ko neza n'umuryango umwe. Umukobwa wawe akoze ikintu muhira ntushaka kumubuza ngo ntugikore. Umugore wawe agomba gukora ikintu muhira ntushaka kumubuza. Ivyo ni ibintu byuko abagore batavugije ingoma, ni ibintu byagiye biraza hanyuma kandi bikantangaza ingene n'abantu bazi umuco kama w'ingoma baza kubihindagura. Ingoma rero zihava igihe mu 1380 umwami Mwambutsa atanze agatanga afise abakobwa batatu. Umwe yarongowe na Jabwe, uwundi yarongowe na Fumbije, uwundi yarongowe na Ruhinda. Baca baragabura igihugu uko cari Uburundi barakigabura. Mu Gishora rero hari kwa Jabwe. Jabwe, umwami Jabwe yaba mu Mirama hakurya niwe yaza kuziraba. N'umwami Jabwe yava iyo yaba akaza kuziraba mu Giheta iwacu muntuze mu Banyagisaka. Aho abasongwe namukamwo ntibari bwazivuze, n'abaragane bandi ntibari bwazivuze, abo n'Abanyagisaka bonyene. Hanyuma rero akaza ku kwezi kuko ni hafi bakavuza bagatamba bagatarika n'umuryango w'Abanyagisaka. Hanyuma umwami akisubirira inyuma ashaka kararaho, hanyuma bukeye agataha mu Mirama iwabo iyo umwami yaba. Rero hanyuma icyagiye gutuma ingoma zivuzwa n'abagabo gusa. Ngoma ndagisigure sinzi ko umwanya ukwiye neza uko ndabivuga, mugabo reka mbanze mbe ndageza ngaha ndaza kuronka kanya ko gusubira kubivuga neza ingene abagore batahije ngo bavuze ingoma. Ufite groupe yitwa Ikigabiro ivuza ingoma. Mu Kigabiro harimo twabonyemo ko harimo abakobwa bavuza ingoma. Dusigaranye iminota itari 5 kugira ngo kino gice cyambere kirangire. Turagira ngo ibyo twumvise kuri web tele kuri YouTube babigarutseho bavuga yuko nta mugore uvuza ingoma. Kandi watubwiye amateka y'ahantu bitangirira. Turagira ngo ibyo bintu bitsindagire ubisobanure neza. Ndaza kubigaruka ko mu minota 3 ntavyo novuga. Mugabo reka kugira ngo ikiganiro gihere ndabivuze abantu bose ngo ndabisubiremo nuwoza ni nkoho agashira ngaha. Jewe no fuma ndabipfira. Jewe ndumuhebera nihebeye ingoma. Abantu bose bavuga ko umugore avugije ingoma ari intabi bayuriye inzu nabataza amateka y'abatimbo. Kandi amateka y'abatimbo hari ivyo twebwe tuzi by'iwacu tutabwira abandi. Ndakubwiye ko kandi mbwiye abantu bose bariko baranyumviriza ko ingoma zatanguwe n'abagore, kandi ko umwami Jabwe yaza kuzirabira mu Gishora haba harimo abana b'abakobwa haba harimo n'abagore bavuza kubera wari umuryango uzivuza. Iyo rero umuntu avuze ngo ni ntama yuriye inzu kubona umugore avuza ingoma abayihenze. Mugabo ndaza kubigarukako igihugu cy'u Burundi kirashaka gufata igingo kiti kubera umugambi kanaka twe tugomba tubuze abagore kuvuza ingoma. Ivyo nivyo twumvikana ko neza, twavyumvikanye ko neza. Mugabo si kuvuga ko uca uvuga ngo kirazira n'umuziro ku mugore avuza ingoma. Ntibikunda na gatoyi. Ivyo ndaza kuronka kanya kubisigura, nzogaruka ari ejo canke ari hirya yejo, ndafise indwi yose nzomara ngahi Montreal, nzogaruka kumbure ndabisigure neza. Mugabo ubura bimenya mu mugwi wanje rwara Kigabiro wo ngahi Ottawa harimo abagore gushika igihe itegeko ritari bwaseruke. Igihe itegeko ry'umukuru w'igihugu risohotse naciye mbanza kubangira kuko jewe ndemera Imana bwa mbere na mbere
ndemera ko leta iriho n'Imana yiduhaye ubukuru bwose buva ku Mana amategeko yose bafata abari amategeko kubisanzwe yuko tworohereza bafashe ingingo rero yo gukuramwe abagore yuko bivuga kujya babivuze jewe sinshaka kugwana nabo ndaheza nkabanza nkarorera mugabo ndazi ko iryo tegeko rizosubirwamwo sinzi igihe rizosubirwamwo mugabo rizosubirwamwo kandi je no kubwira ko abagore bazote bavuze ingoma ku mugaragaro kuko nta kosa ririmwo nta kugoka kurimwo nta kumenja kurimwo umugore avugije ingoma urakarambura akagwira. Mbere yuko dusoza iki gice cya mbere kuki abantu badashaka ko abagore bajyamo jewe nkubu aho ugomba ngo nishurira abandi jewe ku ruhande rw'wanje uko byumva jewe abatagomba ko abagore bavuze ingoma nabatazi umuco kama w'abarundi nabatazi umuco kama w'abatimbo kuko abavuzi b'ingoma barafise ibanga ryabo nkuko abavumbi bafise ibanga ryabo nkuko abatera ubutobezi bafise ibanga ryabo nkuko ababiba amasaka y'ibwami bari bafise ibanga ryabo natwe turafise ibanga twebwe turabanyengoma twebwe turafise ibanga ryacu ry'ingoma iryo banga rero jewe ndaza guca ku mayange gusa mvuge ntibanga nibi mugabo nubu naho naje ngaha hari cyo ntashikako ci wacu mbwira umwana wanje umwana akazokibwira umwana wiwe akazobwira umwana wundi gutyo uko ni kwibanga ry'umuryango rigenda nanga twanjije cyambe c'ikiganiro kandi turabashimira nakagaruka.